twirengagije ko tugora kwashi kandi tubifise ubu rero turi mu mahoro muraryama n'agahuzu mukamanika mugabo mukwidodomba mukaba ba mbere imana ibaha igitoro ibahe n'amadolari tuze gusubira kwibuka nizo mushaka nizo mushaka mushaka imana ituha igitoro ituha n'amadolari tuze tuguma twiruka n'abakongomani bariko ibyo rero muhirira abandi nibyo bariko baranirana muravyumvise iyo tuvuze ko Uburundi rimwe na rimwe bukeneye indongozi nziza, indongozi zikunda igihugu, indongozi zifise imbona kazoza ziraba igihugu cavuye n'uko iyo kiraja, ni ibituba turiko turavuga. Gensira amahoro turayafise kandi amahoro arakwiye mu bihugu bitekanye hano mu karere Uburundi burimwo. None ikibazo ninde yababwiye yuko igitoro kibonetse, amadolari abonetse, eka n'ibindi bibonetse tuca dusubira kwiruka? mushaka imana ituha igitoro ituha n'amadolari tuze tuguma twiruka n'abakongomani bariko uyu rero ni umwe mu ndongozi zikomeye mu gihugu cy'u Burundi, ni umushingamateka Sylvain Nizigama. Ikibazo gihari ni kimwe, kubera kuri ndongozi utoshobora guhagarara imbere y'abanyagihugu twara urongoye ukababwira ati amahoro turayafise, harageze ko twubaka igihugu. Ivyo navyo tudafise, amahoro niyo mushinge, reka turondire ibindi tudafise. Ugashahagarara imbere y'abantu babwira yuko igitoro kibonetse, amadovize abonetse, cyo dusubira kwiruka. Abanyagihugu bamwe nabo baraje ngo bakitabira ngwego ngo nibyo dushaka. Pourquoi? Kubera iki udashobora gushyiramo urugiko avuga ati igitoro turagikeneye, amadovize turayakeneye, n'amahoro turayakeneye. Ukavuga ati amahoro turayafise, igitoro nacyo dukeneye, amadovize no dukeneye. Ubwo n'Uburundi biko buja hehe, n'Uburundi biko buva hehe? Uyu ni umukenyera rugamba, n'umushinga amateka, niyo nasanzwe narongoye umubare w'abakenyera rugamba wo mu ntara ya Bujumbura, nimba nihenze mwabwe Sylvain Nizigama. Uburundi turakeneye abantu bashobora kuja kuba indongozi bavuga ati turabona tuko turava no tuko turaja, twipfuza ibi. None umuntu nk'uyu umusize imbere nk'indongozi, urabona ko ushobora gukora imigambi y'iterambere ku gihugu avuga ati mpagaze uku reka ndondere ibi na biriya. Ushobora kuja imbere y'abantu kabaremesha ukababwira yuko igitoro kibuze atakibazo, amadovize abuze atakibazo, dufise amahoro bikwiye. C'est tout. Amahoro abakwiye vyose. Uri gutegura igihugu kimeze gute? Kuri nyakwigendera Petero Nkurunziza amahoro ni yarahari. Igitoro cyarabura nk'uko kiro kirabura, amadovize yarabura nk'uko ariko arabura, imiti yarabura nk'uko kirabura, n'ibindi vyangombwa. Abakozi ba leta baraho nk'igihugu nk'uko bariko baragenda muri no minsi. Ibi byose byerekana yuko ubuzima mu gihugu budahagaze neza. Uburundi gutera imbere byose birashoboka, mugabo tuba dufise indongozi tuvuga ati zirafise vision, indongozi ziremesha ko zitwara, ati indongozi ziza gutera ubunebwe mu banyagihugu. Umuntu yikora imigambi y'iterambere yo kurondera igitoro, yo kurondera amadovize, yo kurondera ivyangombwa ngo bikaboneka, cyasubira kwiruka. Harimo ni muraba bamwe babaza ati tuzana igitoro, kubera indongozi babwiye ko bibonetse cyasubira kwiruka, ashavuga ati oya. Ejo umukandida wundaraza yamamaza avuga ati ndabazanira igitoro kimeze neza nta ngorane munyizere gusa. Mwe kubera indongozi zimwe zakunda igihugu ziyambika ibara ryo kundi igihugu muga atari byo, zagiye kuremesha abanyagihugu ngo bikaboneka turatwongera guhunga nk'abakongomani. Umunyagihugu muto yafise umutwe muto utabona kure, naceje bagiye taciye ku ishuri baca bamirira kure nyene bakavuga ati reka twe turabe mu buzima nta ngorane, ubuzima bwo kuri igitoro, ubuzima bwo kuri amadovize n'ibindi muga dufise amahoro. None igihugu kizotera imbere gute? Ibiciro biduga kubera kubura ko ibitoro n'ibindi, amadovize umuntu arangura ibizimvye akabigurisha ku giciro cyo hejuru kubera agerageza kurondera yambera yarangurako. Turakeneye indongozi zifise imvugo iryohera abanyagihugu, imvugo iremesha abantu bababaye nk'abarundi bo mwino mwisi. Aho Burundi bugeze saho kuryoherwa saho gutwengera umuntu ngo ibintu bimeze neza, ukaje ngo kumbiza indongozi kwiravuga atacyo ufise wongera ko cyangwa ntiye kandi mugabo ntuzuhinda abantu abanyagihugu n'abantu baciye ubwenge. Kandi kibabaje byose si wari umwe
n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD abarongozi benshi abategetsi benshi barafise imvugo zibabaje imvugo atari nziza imvugo zitabereye abarongozi murakoze